abantu mushobora kuba mutamwibutse ni Meili twakoranye na Bifesi muravyibuka commentaire nyinshi ati Bifesi uza waronka ziryo commentaire wazibonye gute wazitawe gute ewe uziko abantu babishushemwe n'ubu bakiriko ngo turakundana hari n'abatubaza ngo tusogira mariage ryari sinzi rero yuko ariko warawe ko muberanye none ko kimuvuga gutyo basi warabibonye ko muberanye basi canke uhora ubibona basi iyo wiravye muri ajya ama video mukora ntiwavuzire akagupropose wavyemeye navyo nzi nimba nabimenya propose Bifesi babivuze cyane kubera turagenderanira aho raza mu makaraoke urashaka kutubona turi kumwe ahantu ugacavuga ati ahantu harimo akantu ariko nyene nta nakimwe ariko byoshoboka nta kiba none ko benga we nawe kavyonyohera uri nk'abandi byonyohera ko yamusa neza murabereye kandi urabizi ndabizi nta nakimwe nzi umuhungu yemera ngaha w'umuririmbyi mu bahungu ushaka kuvuga Bifesi wereka oya ivyo ni ubivuze n'ukuri umva kucugarukana Bifesi twamuvuye uravyumva mwavyumvise bakunze wa Magic je nabanje oya ko gomba kundana ndakundana canke ndakundana cyane apana bagenzi ubu urafise uwo muri kumwe mw'iyi minsi wagira umumenore garashobora kuboneka nimba umumpereza kabisa akaba ameze neza no ngira na bafise mu mutwe no sindamukura bakoze Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro murana ko ari Rukundo Ange Menoshe nko bimeze hama ikiganiro sikindi kiganiro kicerekeye umuziki ndundi umwigeme ndabazanye no musi umwigeme adasanzwe umwigeme mwigeze kuraba muramukunda cyane mugira commentaire nyinshi sinzi ngendo bivuga ariko ndamugarukanye kugira musubire kugira izindi commentaire kandi nziza nko kujya mbere mwari azanye ibikorwa bishasha reka turameze neza maboje meze neza ndashima gusa neza nivyo wawe ntiturinde turabivuga amakuru y'imisi shani sawa nyene ndaha bya Bujumbura nyene bya Bujumbura nibiki erega abantu badahari baco bibaza ko nyene urumva imvura iragwa no musaka kizuba ico cyonyene umva ibintu vy'uko igisagara gishushe sama iryoshe wewe ntaco bikubwiye oya biraryoshe meze neza fam cyane gose akazina rero bibutsa ari abantu bakubonye ijya mbere akazina ni Meili muca mumubona Meili umuziki gute bimeze gute kanche umuziki ni sawa nuko nabazane bishasha nyene dukate byo barindiriye ibiki oya rega biragoye ifoko ubanza urondera umuntu hagoye gutambuka fo kuba ufise umuntu agufata uko ati tugende none hama nawe akabona kuvuga ati nagiye twagiye abantu mushobora kuba mutamwibutse ni Meili twakoranye na Bifesi muravyibuka commentaire nyinshi ati Bifesi uza waronka ziryo commentaire wazibonye gute wazitawe gute ewe uziko abantu babishushemwe n'ubu bakiriko ngo turakundana hari n'abatubaza ngo tusogira mariage ryari sinzi rero yuko ariko warawe ko muberanye none ko kimuvuga gutyo basi warabibonye ko muberanye basi canke uhora ubibona basi iyo wiravye muri ajya ama video mukora sinovuga ngo ni tuberanye canke ngo turaberanye kuko ntabwo dukundana nabo canke tuko turabitegura turabagenzi kandi nawe urabizi ntiwavuzire akagupropose wavyemeye navyo nzi nimba nabimenya propose kuvyerekeye basi Meili basi bafise uwundi basi none navyo nyene birimo reka twigira mu muziki Meili umuziki ugirisire kakana ahubwo kajya kana nandi ndavyibaga ariko sha nakantu karyoheye abantu murenda ngo abantu muritera gateka nakantu kanje usanga nakavuziko nyene wagakuye ajya muri ninde canke wari ugasanganya oya nyene kararyoheye ndagakuye muri ninde ujya mugore ndamukunda cyane afite utuntu nyene ngo kaka asukunye nyene ngo abantu muritera gateka iyo emission ya mbere yo mu Burundi uraba Usko naraba n'amakuru jewe ariko ni muri afternoon none sindayira ariko ubu warasukuntu berekaniza kera ego mugabo urumva stiyo biraryoshe kandi no kuri YouTube umenga umuntu agize uravye hariyo iriko ninde iriko bishitse nturiyumvira kumushira muri nani indirimbo zawe hari indirimbo ndiko ndategura nshaka gukorera ruguru handi nyene hariya nyene muri nyaganyaga yandi hanyuma shaka yawe bizogenda gute oya ibintu bijanye nyene ubuzima kuntu tuba tubayeho kuntu hari abantu batunze n'abandi bakenye donc niyo style nshaka kubishiramo donc bizosa ko nkorera nyene mu bantu bari hasi kandi Meili uri mu bakobwa bo ngaha mu Burundi mu maklipe yabo cyangwa mu bikorwa vyavyo byose ari ugiye kuba nko mu Queen video canke iki uri mu bakobwa dufise ngaha ubona yuko n'umuntu akora ati wow umukobwa n'umusirimukazi so yawe ni yahe
nayo nta nimwe oya bon niko umeze niko wisanze shaje kuvyerekeye ko wambara uko umeze biba bimeze gute nta sokre nawe ni nko kuvuga ati ubanza gufata umwanya ukavuga ati iyi mpuzu irajyanye n'ikirato n'agashenete wako nyene na style nyene urafata umwanya abakobwa bose urabizi ko adashaka kuva mu nzu atabonye ko ibintu bimeze neza so na sokre nini n'ivyandi uvuga ati ibi bintu nibijanye kameme wow tugiye kuri iryo ndirimbo mwakoranye na Afro urabizi ko mu Burundi ukoranye na nakaje bavuga yabaye umugore w'uyu yabaye kuri Afro ntibigeze bakubwira ko nawe yabaye umusheri wawe nibaza yuko ico kintu tutokiteba ko cyane kubera ni nkuko iyo ndimbo nasohoye harimo naho nyene umuhungu kandi urumva nawe bazi superstar mugabuhaye wundi kuri Afro baramureze ntibamugushize oya bon nigeze numva bavuga ariko Bface babivuze cyane kubera turagenderanira aho raza mu makaraoke urashaka kutubona turi kumwe ahantu ugacavuga ati ahantu harimo akantu ariko nyene nta nakimwe ariko byoshoboka nta kiba nariko menga we nawe kavyonyohera uri nk'abandi byonyohera ko amusa neza murabereye kandi urabizi ndabizi nta nakimwe nzi ariko arafu navyo bavuze ko cyane kubera mva nijya ndirimbo nyene twakoranye n'ahandi ntimwagendanye oya cyane Meili rero tugende ku gikorwa gishasha cyawe rya ndirimbo ni dukatike dukati byose kabisa ubu uri kurakata ugakatika byose dukatika voilà ijya video mwayikoreye he bimeze gute Bon, video twakoreye kuri Cascade. Nga mu Burundi gusa. Ni mu Burundi gusa isa neza cyane. Sana ama image meza. Ego twakoreye na John la urazi ko nawe tanzata byoroshe. Sagatusha suku nabigenza nyene ibintu bikamera neza naho muba muri nga. Abana ko nawe ngahasa neza. Ashaka kumva ko tukorere nga, dukorere hajya. Dukorere hajya ukacumenga mwagiye ahantu henshi, alafu ahantu hamwe kandi bikaza bisa neza. Ego ndamushimira cyane vraiment John la no top sana. Ubiravye mu muziki wawe kugira uzotera imbere uravye urabona umuziki ndundi kuntu umeze cyane abakobwa kubigumamwo ni gake baraza bagaca baruha ningoga wowe ubiravye ku muziki wawe ubona hazokenerwa iki kugira ugume uri ku nzira bon d'abord je naranatevye wanashaka niko no bivuga kubera d'abord nariko ndiga hama sinashaka kuvanga ibintu hama kugira igikenewe ni passion bofise no muziki je natangwe kuririmba kuva nanje nazi mfise imyaka nk'umunani sinzi ngo byagenze kose kandi sinigeze ndabiheba naragiye muri gospel ndaja muri China ngira ama competition ndaje ngaha ntangwe kugira ama collab n'abantu ni ibintu nigeze mpeba so kugira mvuga ati ndabihevye canke mvuge ngo ndarushe iyo passion zo baramvuyemo nanje n'ikintu nabona ko kizopfa kimvuye muri je uri sûr sinibaza none ko abandi babiheba gusanga baragize ama mariage bafise ibintu byinshi abana we nta migambi ya mariage we ko cyuvuga gutindagati umuntu agukunda aragushigikiye n'ivyo ukora nuvuga nimba azombana muri video akavyihangana ati yambonye muri video ni byamunya ko ari amabizo akavyihangana avuga ati ni kazi kenshi babireka kubera ko babona atakintu bakuramo wewe ubibona gute bon je ndabikunda d'abord ndabikora ndabikunze simvuga ngo nzoronka amafaranga canke ngo bizomera gute ndabikora ndabikunze mvuga ati nina bon abana nzosiga canke ninakura mzovuga ati narakoze ikintu nkunda iki nico nashitseko sinariko ndaviza ngo ndakura mwiki canke ngo mugabo ndashaka ko muziki yanje ishika kure menyekana ibintu nk'ivyo ariko hanini ndabikora ndabikunze ndabikunda mva nivyo nkura arabizi nibwo buzima ndaririmba ko kazi kanje ukiri muto niwe mukobwa mu rundi kazi wabona canke ugitangura niwe murundi kazi wabona ukavuga ati uyu ndakunda uko aririmba nabambesha ariko basiko dufite abakobwa bashoboye ya mugabo ubikurambaza ngo nabona avant ukiri muto umurundi kazi nano basi ubu ntindubona mwokorana bon bose barafise talent voilà. kandi bose talent umwe wese muri ntuzenya yiwe ukuntu aririmba ukuntu style nyene abiririmbamwo usanga ari talent nyene zitandukanye sinovuga ngo novuga uyu canke mvuga uriya donc wari wose vraiment yo propose ko tukorana tukorana ya abantu benshi bakunze kuvuga yuko umuntu aririmba mu karaoke agiye mu muziki gutya gusohora ama clip kugira ibiki atabishobora
kenshi tuzasanga biriya bimutwara wowe ukora gute kugira ubishoboye kuko ni benshi uri kurereka ubuko vyose ubishoboye birashoboka nakubwiye vyose ni passion na effort ubishiramo ingene ikintu gikora citangira nawe nushatse kumbwira ko uri ngahanye muri ntuzenya gusa urafite n'ibindi bintu ukora kandi urabishobora urabizi umva urajura umwanya kuja muri salon ukavuga ati haragera amasaha yo kuza ngaha donc umva uraba ufise umwanya kwiyokipa famille ukafise umwanya kuja ku kazi ufite umwanya wo kwandika indirimbo ukagira n'umwanya kuja kwisohora ni bisanzwe juste ko kwiorganiza ukamenya nyene ngene ibintu bipanze sinon si ibintu bigoye ikintu gikunda utegeza ubwirongera umwanya ntushobora kuvuga ngo ntavyo woshobora ça demande juste que ubikunda ikintu cyose ugikunda urakibonera umwanya Meili basi niwe muhungu yemera ngaha w'umuririmbyi mu bahungu ushaka kuvuga bibi face wereka oya ivyo ni ubivuze n'ukuri umva kucugaruka na bife twamuvuye uravyumva mwavyumvise bakunze wa Magic je nabajije oya koko mbajije umuhungu nani kora twajije abakobwa nahereka umukobwa urambira ati nta Meili namahoro namahoro okay tuko turavuga umuhungu abubu bon boss ndabemera boss ndakunda Berry afise style ya bien nuko il un peu omegasiyo mu Burundi hama umva nyene bose bafise style zitandukanye umva nkuko Berry aririmba siko Oleg aririmba siko utaguti with design siko aririmba siko B-Face aririmba siko Double J aririmba donc umwe wese afise style bitandukanye hama je nk'umukobwa mvuga ati ndafise kuko ndirimba amagenre atandukanye ko musanze ngira karaoke ndagira ama R&B ndagira ama hip hop ndagira donc afro pop ndabivanga byose umva nkoranye nabo bose mpanumva nyene ko yobari to Meili ufise uri mu bakobwa ngaha mu Burundi bashoboye cyane turavye twumvirije akajwi kawe turavye naho mse twaraje muri turabona ubushimwe umaze kuronka ubiravye nko mu myaka 5 urabona yuko umuziki wo kubeshaho gumye mw'uyu wo mu Burundi nyene urabona ko umuziki wo kubeshaho tureke ko usanzwe mbeshejeho n'ubuya ona aho karaoke twashize entre parenthèses go oya reka karaoke yonyene kwendaga n'ama événement ama mariage ama donc tunuze dutandukanye bigenda gute ma mariage ugira gute ama mariage ngo c'est bandiage kama tukagenda tukaririmba tukataha batwa badwese donc urumva bisanzwe bimbeshejeho ari ivyo vyonyene nawe maririmba vyose imagine rero nze n'imiziki wanje ndagiye baramenye kidike Brarudi ntiyondondera canke abantu zenya atandukanye kuja mu bindi bihugu donc umva ko beshaho gusumba zima buhinduke gusumba ahubwo tugiye kuri ico uravuze ico kintu c'amabrarudi candibuka ikibazo ndakubaza uri umukobwa mwiza urabereye kuja kuri kurajya mantuze ku bintu by'amapublicité vy'ibiki iyo wewe ubonye nka limitere yashizeho umukobwa nko muri Zimbabwe wahehe tutanazi ngaha hari abakobwa nkamwe mushoboye muri entertainment wowe ubyakira gute birababaje vraiment tureke yuko nobandi ko noba uvuze ko ndi mwiza canke uri donc ntacubaye kandi urazwi oya sindamenyekana cyane ho ngitangura muri ntuze ntibibaze ngo kwera unzi ko ari uretse nivyo n'abaza aho uri kurakorera nawe nyine ivyo vyo mugabo mu Burundi reka turikengera duhererega kuvuga ngo abojya bamanika tuvuge n'amantuzi yanturaba ama film urabe ko atari ivyo hanze gusa canke indirimbo twumviriza nizo hanze gusa wewe birashika kara film zo mu Burundi ndayunda bikunda cyane gose nizihora Christian wa undi nuze aba itogote wa undi gasore donc wirabira gasore oya ndabiraba niziza zaba Starboy ndabiraba hajya Starboy nawe nyana arakina film hari bonda biraba yewe babipostinze rega ku ma YouTube winjiye muri note ko babitwengeje bifani kuraba nyene ngene bashaka kwiyumvira wewe watugiye kurabana ninde ni sawa oya ndakunda ibintu vyo mu Burundi vraiment hama umva si ivyo gusa rero kuvuga ngo ni vyo bamanika oya ni guhera ku vyo kunyene tubayeho turabigana cyane ni turamenya kwikunda ivyiwacu usanga dufise imishatsi yama twimoshe none oya mugabo urumva dazi
ibi tuze turabireka kurazi nabanyokuru nabo nyene ego bafata bagashirako utunombe ngo ni foto turabingene twambara basi n'ubundi ariko rero sinovuga ngo gujya vy'amapancarte gusa no ni guhera ku miziki bavuza iyo tugiye mu ntuzeya mu mabar ku mafilme turaba ku mico yiwacu deja donc nabo nyene bavuga ati niba natwemeye twege ubwacu tutiyemeye nabo nyene bashaka kutwemera nk'ubunye nka shaza ni abarundi bose biyoga mugura araba bafise abanozene nawe ndabona mu Burundi jewe ujya nawetse mugabo hakaba ariyo abakobwa beza cyane ngaha mu Burundi dufise ukavuga ati none uwo muntu none bige ugasanga igipankarte kingenari yaye kandi bazi ubona utaranava no muri ville rero mugabo nibateza imbere abantu biwacu nico gituma mva twebwe ubwacu nyene ni twebwe ubwacu twebwe ushatse kuvuga abandi abarundi twese en general cyane cyane bari ababossi mugabo twebwe abantu tukiri bato nitwe tuko turasaba mugabo urumva navyo nyene bimwe byo kwibrandinga kugira kwidandaza kwa kwishira ku social media iki abo hanze ne wateye imbere ni gikuri kurakora kugira widandaze wewe ni binyene ndimwosha none ko naje abantu zayo nyene urangije ibi habizo bihetse kuko widandaza no kwibrandinga rega si kuja ku ma TV online gusa ni ko maradiyo mu bantu muhura indirimbo yakwitanga ku ma studio abantu bato bose biragushikira ugazitanga ku ma studio ndafise umuntu ariko arabimfashamo urumva kubera just navyo noshobora muno mwanya ndiko ndagenda ngira wo buri muri babaririmbye bidogera aba DJ kubera iki ndabitogera ko batabavuza batagira iki sindabitogera kubera we ni sawa bagume bivugiriza inyamerika n'inganda n'iki bo kameme foko tumenye n'ivyo hanze rega naho niho dukura ubwenge tumenye ibigezweho urumva niho baguma bakora ubwenge urumva uje ahantu bakivugiriza izahandi na rimwe ndagenda hano naho ngo bacavuza ngo izo hanze gusa ngo hamwe ngenda na ni Burundi izo muri Tanzania bashobora no kwinjira ahantu akaba ari Tanzania gusa bijyano sindabibona mugabo ndabizi ko hari abenshi bavyidogera ariko navyo nyene nivyo hari aba DJ uvre musanga indirimbo z'abarundi ntibazikoze wanashaka kugira nayivuze umenga n'amafaranga umanza kumuha aguma ariko aragukata mugabo ugasanga bashamwe zijya ntibazopfa banamenye kuri kuraba promotinga ntanisho bazokumarira ariko wowe plus ndiko vuga kote mu DJ plus mu promoting umuririmbyi wanyu niho akashika kure hamanye mbari azogufasha kazogufasha kuko azobamenye abazobazi ngo uramufasha Meili ni giki wifuza mu muziki wawe bon shaka wifuza gushika ko ndashaka kunyene guhindura mbone ko hari ikintu gihindutse nyene ndazi nk'igiki hehe urabona nk'ubu ndi muri Chine jewe baramenye Burundi bari bazi Burundi baramenye Burundi donc kuba nogira nk'ikintu nk'ico nyene dufate ahandi hantu bakamenya kubera jewe en tant que Meili wo mu Burundi nico kintu bashaka gushika ko mba ni nk'amaorana nk'ama beat award abahanze niyo ushaka kwakira urumva buja wati nta niyo wishakira ushakira beat il faut viser loin kubera ko ushaka ko mntangurira hasi rega utangura aho nyene gato ukaduga none rega nuko nyene bitangura utafise vision ya kure niyo hafi ushakira beat tugenda ndiko ndabambye aho ushaka gushika nakubwiye ko ari kure rero ko ndavuga ndacakumvirize donc shaka gushika kure basi n'abarundi nyene bazoba bavuga ati wow proud ni nkiye kolabo yo hanze umuntu wo hanze wifuza nayo abantu hanze nibaza ko naco ndaja mu bihugu byose kugira ngo numve oya nk'umuntu wemera cyane uvuga ati nk'uyu niyo yonjamye nkarota mba numva ndyohewe sindi vraiment kuko no mubwira wasanga ndasara ninde ni Beyonce watubwiye gushaka beat kandi beat nini hariya nyene voilà sivyo none bishakira kuri mbana na Beyonce niko umuntu nakubwiye fo vizelwa reka tuve mu muziki tuje mu rukundo urakunda none wowe kwari urakunda ndakundana cyane basi waso muri kumwe mwimisi ushaka ko mumano ko yanzi yuko na commentaire naronse ijya mbere bagumbaza mishuri suko bifesi ntibashara ikiganiro mu giheze na bifesi muvyumvirize nunze kuntu wagishize ko ngo arabivuze byose nyene usubire gukwaza nawe banzungire ngene ngo sijewe nandika titre kandi bakunze ama magic tv sije nandika titre nako rimwe yarambesheye je nta kintu
ngo twahuriye ikintu na kimwe gihari oya mwarabivuze iyo mwahuriye oya mugabo mwe navuze ngo barabivuze byose ngene bamenyanye yego mwarabivuze byose ne mwabivuze ko mwahuriye muri mu rukundo ngo bisuku nabigenza mana we navuze ibi ni titre canke ivyo mwe mwavuze kuvuga titre nta hamwe bihuriye nivyo twari turavuga mugari ikintangaza nuko abantu bashitse bavyumvise muguru umva nyene mugo ngiyama muko murondera nyene agatuma bajya abantu bose baraba kiganyo bakiraba bakagiheza mugazi bo baragitahuye ariko muguru urabona ko cyane kigira ama views menshi ko bavuga ati iki kiganyo negeza kugiheza numva aho hantu bahuriye n'ubwo rukundo ariko mwarahahuriye mwarahavuze amfite twanababesha oya ntimwababeshe mugabo nuko nyene ngene ari ikintu kiguma kindyohera tukivuga bifese ntitwamurimwe muga n'ubu yagarutse narinda kubajije ko ukunda ariko twasanze bifese ko bifese aguma agaruka yagarutse he ko n'ubu waciye azamwo ca kiganiro wayi bifese si wowe reka tumukure ngaha reka twigarukire muri bishasha ndagisavye shaka bimeze gute rero by'urukundo bifese hari urakundana ndakundana canke ndakundana cane apana bagenzi ubu urafise uwo muri kumwe mw'iyi minsi wagira umumpenore rero garashobora kuboneka nimba umumpereza kabisa akaba ameze neza no ngena bafise mu mutwe n'uzi ndamukura umeze neza kuri wowe ameze gute Meili bon je sais pas numva mpava ndamumenya gute nakubwiye umuntu agira amanuze yatandukanye kunda nyene biravana umuntu ameze neza pa murashaka kubona ko jewe umeze neza kuri wewe akaza n'undi mukobwa ameze ndikunda ko example ha magaza n'undi mukobwa bwati cyangwa ngari mbitse hamuvuga nawe ukagira shwaye kakugora none nuko ariko urazi ko umuhunga bavuga ngo bamwiza mu mufuko oya ivyo ntibira wow wewe naho yo ari umukene c'est bon kubera iki none ashake mais oyaye bon je veux dire oya ni kwera muri generation turimwo abakobwa kenshi usanga gati je umuhunga aravize inoti boneka sinamugoti mugabo urumva ariyo kuba nyene ndazi afisa yo kubaho ndiba uri umukobwa yibeshejeho ufise imodoka yawe uhoza umuhungu adafise donc ari musi ya aribeshejeho mugari musi yawe oyo wakaransubitse aracafata imoto nibaza ko yovyemera donc ntiyovyemera kandi turaba urukundo yego muraraba urukundo mugabo urumva bariko ragusubiza inyuma none uko abati moto none wumva yuko kugira ngo muragiye kubonana ahantu umva ko ucuja kumutwara ni mu mushikana n'isigitora none nk'umusheri none ntuzuramuha agatwara basi byo bigira mugabo urumva nyene hagomba kubaho ofite nyene je ico mba nibaza mu rukundo ifo ko habaho nyene 50% ni kuvuga ati nk'udufate murasohotse umwe araguze byo kunywa undi araguze cyo gufungura araguze igitoro undi arashikanye undi baravuga ati ubu rero umuntu ari munsi no kuko ni kugusubiza inyuma n'imiburi buri mu nganye canke aje hejuru yawe nese uko se voilà livre je niko ndabibona je wow no kuvenga none okay nawe we tukubaze ko none mbaza jenye naje mbaza ari gurarire kuri we ha wewe none wewe byogenda gute ari nka umuntu mwakundana mvuga ati unye no kunda oya naje we uri hejuru yanje ni sawa sishaka uri musi yanje nese ko cyangwa wo mungana no nyine navyo nyene ni sawa none umva none ko tuvuge kandi reka tugire umuntu akora cyane nubwo bari musi yanje ni sawa umuntu akora cyane apana umunebwe ego nanje wonye ndamushigikira kubera urabona ko arafise aho ariko araja sico kimwe na wundi usanga ashaka kuprofita asiko baba bakunze kuvuga ko muri entertainment abakobwa muri entertainment ni kibazo kuja kugira mariage urabizi nawe ubiravye vyo biva kuke kugira genre abakobwa muri entertainment kugira mariage si ibintu vyabo si bo gusa peut-être niko yari bo baboneka kora umva baravuga baba barabasta babagize iki donc bobo ibintu nk'ivyo ntibaba bari birimo wowe bivuga kwiki none gasha umuririmbyi kazi bon je sais pas mugabo pour le moment nta bintu vya mariage mba niyumvira iki tureke ko ndiko ndaririmba no bivanye n'ubuzima mbasanzwe mbamwo sinigera niyumvira ibintu vya mariage ni iki gituma iki gituma
je sais pas sinzi nyene umuntu urafise nka wewe goal shaka gushika ndabisha none mugabo ukavuga ati iyi mariage no wigira ubunyene wamenga ico shaka gushikako kizohava kidakunda reka kibe kirarindiriye hama ndabi iyo mariage ngira izohaviza mu nyuma so muri uno mwanya ndiko munyumvise nyene muri uno mwanya nta kintu ca mariage kiri mu mutwe nko mu myaka ingahe Meili nakubwiye muri uno mwanya muri uno mwanya kuvuga zose urumbaze rero nk'umwakuze wow okay Meili reka avaye kugusezera no kugushimira ko waduteye iteka kaza tukayaga tubanze tukusabe wibutsa abakunzi bawe abakunzi ba Magic TV abashaka gukora ibikorwa vyawe izina mbese izina kuri Instagram d'abord ni Meili ndabasabye mu muze gufollowinga kubera ndafite ibindi bikorwa natangwe na Ducate kandi nizere ko mwayakiriye neza utarayiraba nawe aje kuri Meili official yandike Ducate hama arayibona ugire j'aime kandi ntiwibagire kugira subscribe kuko ndafite n'ibindi byinshi biri mu nyuma iyi ni nango kandi murabona ko natanguye neza nkuko mwabivuze page nayo nyene ni Meili meme nayo nyene iriko oya meme niriko Meili meme iri kuri ntuze ya kuri Instagram yonyene donc ndashaka support yanyu ego tunabasaba cyane hama bashigikiye nawe nyene Imana bahezagire merci beaucoup YouTube ntiwayivuze YouTube nayivuze ko ari Meili official nandi ma platform washize kindirimo zawe nivyo ndiko ndategura nibaza ko DC muri indwi nyene bizaba byakunze reka tukwifuriza amahirwe masa merci beaucoup ego kandi mwakoze cyane ko nomira merci wakoze kutwitawa nawe reka tubashimire namwe mwaduhaye umwanya wanyu kudukurikirana turabakunda cyane murabizi turahakubwanyu ni wa muziki ndundi murumva ko ari murundi kazi wanyu ni support murabizi kandi mwana natwe mudusupportinga turabakunda cyane merci beaucoup ciao bye